Nongeye kubaha mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Fleury Podcast TV, ndizera ko muguwe neza aho umwe wese aherereye. Nkuko bisanzwe ndabaramukije cyane abari mu Burundi, mu karere ka EAC, Afrika, Amerika, Europe, Asia na Oceania. Ndizera ko muguwe neza aho muherereye mu mfuruka zine z'isi. Nkuko bisanzwe imbere ya kamera ni Fleury le Patriote wa musesanguzi wanyu mukunze kubana mu biganiro bigenda bitandukanye, haba mu by'ubuzima bwa politike, haba mu busesanguzi bujanye n'ivy'ubutunzi, amagara n'ibindi byinshi cyane. Ngomba imbere yuko tugira ico tuganiriye ko kuri uno munsi uri hejuru, tubanze twifashishe kano ka video k'uyu mupapa, uyu mugabo ivyo ariko aravuga tuvyumvirize twitonze. Aba bamaze guhura n'aka ka video bongere bakumvirize ntaco bitwaye, hama kugira ninabandanya sesangura canke twagira tubandanga kuyaga kuri kino kiganiro cy'uno munsi, babe bagerageje kwibuka kuko ari usanga aka video barakabonye nkuko nakabonye nanje. Rero reka twifashishe ino video hamace ngaruka tugire ico tuyivuze ko n'ibindi bikurikira. Ndumushikiranganje w'ukwivuna abansi, w'ukwivuna ivyo bipfa mutima mu bice bitari bike vya Cibitoke na Bubanza, n'abatinjiye mu gisirikare, abasore twarabahaye abatari bake ibikoresho. Bamwe tubaha ingoho, abandi tubaha imiheto y'ikirundi, abandi tubaha imipanga n'amacumu bagakorana n'abasirikare. Nta mu FDD cyangwa mu FNL ahunahuna mu bice bitari bike vya Cibitoke. Yes, ndizera ko twese duhejeje kumva amajambo ari muri kano ka video canke kano kareresi mu rurimi rw'ikirundi. Uyu mugabo sinshaka kwirirwa nongera kugaruka ku mazina yiwe, ndizera ko benshi bamuzi. Uyu mugabo amajambo yashikirije asa na yayandi babandi babangushi, babarundi perdi, babandi ntariko ndarona n'izina nobita cyane ba Pacifique na kakagwe kiwe uko bagenda baratonda ku murongo. Aba nabo ni babandi usanga misi yose aya majambo uyu mupapa yakoresheje, aya majambo dohejeje kumva niyo baba bakoresha misi yose iyo bageze ko bacafuza leta ya CNDD-FDD canke ubuyobozi buhari kuri uno munsi uri hejuru. Ati bimeze gute? Ni kenshi uzokumva bavuga ati leta ihari, umugambwe uri ku butegetsi uhari, uko urakoresha ugwaruka mu nzira iyi nini. Kenshi uzosanga bacoza canke batuka ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ariko gwitwa rufise izina ry'imbonerakure. Iryo zina imbonerakure aho benshi bagerageje kurikoresha mu mabwa yose abaho, sinshaka kuza ngo kuvugira imbonerakure canke ngo kuza kugira ico mvuze cyane kiza ceza ugo gwaruka rw'imbonerakure, kuko umuntu n'umuntu n'ijambo ry'Imana yashe kuvuga ati jambo ry'Imana yavuga ati umuntu mwisi azokwamara umuntu. Sinje rero ngo nje kweza canke kugira ngo ndabavugire, ahubwo nje dukorere ku majambo bakoresha mu gucoza ugo gwaruka canke mu gucoza uburongozi na leta ihari. Ati bimeze gute? Aya majambo mwayumvise ngo ngo dutanga ibigwanisho kugwaruka, batanze inkoho hasi kuri CNDD-FDD kandi ibi byarabaye mu gihugu cy'u Burundi. Uyu aje kuvugira ijambo n'umukuru, yari umukuru wa etat major, yatwara igisirikare c'ico gihe, yavugiye neza mu ndome nkuru. Twatanze ibigwanisho, inkoho, dutanga amacumu, dutanga n'imipanga. Ahantu sinzi ko mwahumvise, batanze amacumu, batanga ibigwanisha ariko nkoho, batanga n'imipanga. Iyi strategy wumva ibi bakora kiriya gihe kugwaruka rw'abajerere, kuko ugwaruka rwa ruhari warugaruka rw'abajerere kiriya gihe. Abajerere nabo bari bahurikiye mu mugambwe wa Iprona, urazi ko atwaye igihugu cy'u Burundi imyaka itari mike. Rero ibi byose bavuze uyu yahora ayoboye igisirikare cy'u Burundi, ibi yavuze by'imipanga, amacumu n'inkoho nivyo kenshi ba Pacifique na babandi bagira ngo bagwanya ngo ubutegetsi buhari bama bakoresheje. Uzokumva ngo hari amakontinere yinjiye y'imipanga ngo bagomba guhimbonera kure, ngo hari amakontinere ngo hari imipanga ngo bahaye ngimbonera kure, ngo hari imipanga ngo mu buce butandukanye bakavuga za ziriya nzira zo muri side zo mu manuko bw'u Burundi, bakavuga zino nzira zo
mu buseruko ihariya mu duce twa Cibitoki na Bubanza nkuko nawe nyene yabivuze wumvise umwene yareka aratuka n'imihari yari ihari ico gihe yari yagiye guhabuza amahoro ari umugambwe wa CNDD-FDD na FNL yayoborwa ico gihe igihe yareka aravuga ngira yayoborwa na Agatogwasa. Rero uravye no kungene abivuga urabona ko ari ibintu birimo inzigo, birimo kakazikira, birimo bya bintu byo kudahariranira canke bakore umuravye kungene avuga ntataniye no kungene Pacifique afashe ijambo avuga, ntataniye no kungene Reno Dibutara afashe ijambo avuga, ntataniye no kungene umwe muri bakakagwe kose ba Alexis Nduhije ba Antoine Kaburahe n'abandi benshi bafashe ijambo bari muri aga space canke bari gushaka gucoza igihugu cy'u Burundi n'ino leta ihari bavuga mbona kure tabara abarundi bagiye gutemagurwa bagiye kugira ukuntu nivyo bakoze mwavyiyumviye abivuga twabahaye inko tubaha macumu tubaha n'imipanga aka kantu rero iyi video ni ya Kera ni ibintu vyabaye mu gihugu cy'u Burundi biba kuri izo ndongozi ndababwiye hatwara Nkorona. Rero aya majambo samajambo umuntu yofata araregere cyangwa umuntu yofata nkuko menga arahwahutse nta kintu na kimwe muri ino si kizoza ari gishasha, ibintu byose mwisi biza vyisubiriza. Rero ugiye gukurikirana aya majambo ukaraba na strategy bakoresha kuri ino myaka wumvise uyu yari karavugiramwe ibi bintu biteye ubwoba. Ibi bintu bashoboye no kubikora nkuko babikoze muri ino myaka mugabo ko bamaze gucafuza izina ry'imbonera kure bagacafuza uburongozi bwa CNDD-FDD ni intwaro ihari ubuye muri rusange bashoboye gukorana bino bintu. Jewe mbonye ano makuru mbonye no video nacevuga ati iyi ni ya strategy ni ya majambo Pacifique n'abandi benshi na za societe civile zihetse kuri iyo migongo ya ba Pacifique n'abandi bavuga ngo bakoragwanira agateka kazina muntu, bavuga ngo bakoragwanira ibinabiriya mugabo kazamva maraporo batanga muri yoni mu bihugu mpuzamakungu mu manama mpuzamakungu ngwimbonera kure bariko bazaruma ngwimbonera kure bakora ziha imipanga ibinyene bavuze ni photocopy bateruye ibinyene biri muri rino jambo ry'uyu muntu uyu mugabo barariterura barizana kuva CNDD-FDD ishika ku buyobozi gushika no masaha tuvugana misi yose zokwama wumva indirimbo hari kontinere zinjiye zizanye imipanga hari ibigwanisho bako baraha ugwaruka sirtu rw'imbonera kure hari ibinabiriya amacumu gusa niyo batavuga kuko amacumu ngo ntagikora mugabo ico gihe yarakora kandi muzobe attentif muzobe muguma mugavye muze murabe haro n'utundi tugwi tumwe je nama mbona bamba barire so kubaburira indero mugabo ngomba mbaze n'indongozi zacu ziza zo Burundi ko mpora mbona ubugwi bw'abagabo bagendana amacumu uducumu gasanga abagabo bagera nka 30 harimo nka 8 canke 10 bafise ajya amacumu nyera afisa kuma hari ya munsi sinigiti Kera nawe baza ngo nibiti bishigikiza ngo kubera bo bageze mu zabukuru canke baduza kuduga imisozi canke bahuye n'akayoka canke n'ikindi kintu babifashisha mugabo ugiye kubarabo nuko jataburengaza bwo kubafotora canke kubafata utureresi usanga hariko amacumu twaducumu twicuma baba kuva kera bari basanzwe bashirako ino hejuru usanga hariko kakandi gasongoye nkuko uwe kameze nka losange. Rero nkacavuga ati ibi bintu igasi yarme blanche none bagendana kubera iki abajejwe umutekano batabahagarika ababwira ati ibiku bisige nibatora udukoni nimba ari imisozi baduga bashaka hagati ko kwifashisha kuva kera mu gisokuru canke kuva kera bakurambere banye bagendana udukoni sinzi ico twasigura mugabo abadukurira cane mu myaka boza mu makomantere bakabitwumvisha bakabidusigurira mugabo ikintu je mbaza muri bo usanga harimo amacumu ibi mvuga nimba batabona ino video bace bahindura ibi mvuga ndatswara bamaze kubibona gusa ne hahandi abantu usanga urugamba atari rumwe usanga abantu batubahuka cyo kimwe ni na bene na kenshi bakunda kumbwira frere urubahuka frere urarinda frere kuna kuriya frere uzikwegera uzogira kunuku mugabo jewe mu rugamba rwo kurwanira umutekano n'amahoro n'ubumwe bw'abarundi ibi bintu je ndumva ko biteye amakenga kuko maze kumva ko mushoye kuvuga ko ugwaruka kana kariko rahabwa ibigwanisho ugwaruka kana kariko rahabwa imipanga
gute hariho abapapa n'ugwaruka baba bari kumwe baba bafise amacumu mugabo amacumu ntavugwa. Pacifique ibi niko ndavuga ntavyuzi. Pacifique, Renaud, Antoine, Alexis na Baketi aba batama bagendana amacumu ariko ibisongo hariya ayi ntabo mubona mbere igacumu bari gusogose ntiryo kwica mugabo mukaja kubeja mupapira nta video mugira nta foto je kuvaho navyumviye kuvaho natanguye kumva bakoma induru ngo hari abanyagihugu canke ugwaruka rw'imbonera kure ko rohabwa imipanga nta namwe ndigera mbona berekana imbonera kure ifise uwo mupanga mugabo nimuzoje gufotora aba imbonera kure zo mu Rumonge canke Makamba hari amabanda baba mu bigazi usanga bifitiye imipanga yo guca ibigazi uce mutubwira ngo wamubonye oya turashaka batange preuve nka jewe ndashaka kubona iyo preuve numve ko ivyo bintu bavuga ari byo kuko kenshi iyo umuntu yubakiye ku binyoma aratana credibility urata usanga wataye n'icizere kuko kubesha cyane bituma umuntu agaragara bituma umuntu agaragara ko n'ivyo avuga ataburemere biba bifise nimba vy'ukuri ivyo vy'imipanga mubifitiye ibihamya katabuhamya je ndabona katafoto kata video ako nakarorero nareko ndavuga gusa muri rusange nareko ndavuga kujya havugwa imipanga havuga ibigwanisho ayo macumu yoyo abo bantu bagendana ubwo bugwi bugendana icumu je ndazi ko kaya kantu bakagucumisa naho baba bagakoye ku giti bakagafata gusuku ko kwinjira umuntu ari wo hose kandi ko mugirira nabi kandi ko mwica none ni gute abo bantu bagendana amarme branche je ndasavye leta n'abajejwe umutekano ivyo bintu kweri babirabe babigarurire hagufi kuko kijya kintu cigisongo kijya kintu cyo kwica umuntu bakigucumise kujisho ubugiye acumise mu mutwe ubugiye acumise mu izosi ubugiye acumise ngaha ku mutima ubugiye acumise mu nda nta na hamwe bucumita umwana w'umuntu ntacikane rero ibi bintu iyo muvuga ibintu reka kuba mukadra ku ruhande rumwe mukoresha inzigo kandi ikindi naco nongera nkavuga kugwanira ubutegetsi canke guharanira gushika ku burongozi raba faso mukoresha zitari izo kwirwa murahungabanya umutekano ku bene gihugu kuko muzobandanya mukanga bene gihugu batimbe gushika naho mu bakanga bakaguma babetse nkuko kandi kera naye babwiye kera byarakunda kuko wasanga umuntu uvuze ikintu nta wakuvuguruza uvuze ikintu cararengana wamengo ni itegeko ry'umwami rishinzwe uvuze ikintu nta n'umuntu yatohoza ko ivyo uvuze ari byo nta n'umuntu yaraba objectif canke inforo itumye uvuga ivyo bintu ariko ubu abarundi baricara bakavuga ati iryo jambo mbere ryavutswe nande nico kintu ca mbere mu Burundi abazi ninde yabivuze Pacifique uriya turamuzi ninde yakivuze ico kintu frere urumva ugasanga abarundi baramaze kumenya uvuga ibihuha uvuga ukuri utera ubwoba uyoboka abazungu kugira ashike kuri objectif yiwe rero muri rusangi abarundi ndakenguruka nama nabibabwiye nta munsi rumwe ndangitse ikiganiro ntabakengurukiye ndakenguruka urugero abarundi bageze ko gwikanguro aho ibintu bavyumva canke babibona bakabishishozako rero no munsi nari nashimye dukorere kuri no video aho aya majambo numvise uwo mugabo yavuze yari amajambo ateye ubwoba aya majambo yavuze kuri no leta y'ubu nibaza ko kera aruko hatari bafise hatariho ama WhatsApp hatariho imbuga ngurukana bumenyi n'umuntu yakoresha urubuga ngurukana bumenyi muri no myaka byasaba ko afise ordinateur na za connection z'imigozi ngabo hari ama smartphone ubu ravuga naho mba ndi muri train naho mba ndi mu ndege naho mba ndi mu bwato naho mba ndi muri bisi naho ikintu cyose mba ndiko naho mba ndiko ndagenda naho mba ndiko ndiruka ndashoboye gutora telefone nkahagarara nkishura ubu rero nico gituma ibintu byose mubona bikwiragira n'ingoga bisanzara suko kuri no leta ariho hoba hari ivyo bavuga gusa ngibi mwavyiyumviye ibi vyavuzwe nizo leta zagenda zirahaca leta zahabaye aba bandi bayobora bari kugwana urugamba rwo guhabuza igihugu cacu ciza c'u Burundi rero aya majambo ntera amajambo yo kumva canke nigumitse ko nk'umurundi w'umutima nk'umurundi agwanira umutekano n'iterambere mu mitima y'abarundi ngo ndavyihorere rero iri jambo nari bazani abari bamaze kuribona na mahoro abatari bwaribone canke bumva n'amajambo nawe nyene mwumvise ko atari amajambo yoroshe ndakengurukira rero cane abakunzi ba Podcast TV muherereye hose abamaze kugira s'abonner canke subscribe aba bari bafatiye ino video hagati abo batashoboye
kuyikurikirana tugitangura, mwibuke kugira sabone na subscribe kugira ejo aho bukera canke mu wundi mwanya twashaka ikindi kiganiro dutangurane bize kuba turi kumwe ijana ku ijana, dukomeze twagurana umuryango wa Afro Hip Podcast TV. Mutibagira kuja kugira subscribe kuri Ingoma Magazine mu gihe turiko turitegurira ingamba zasaze intambara zo kumbuga ngurukana bumenyi, aho amacano canke izi TV online dukoresha zimwe mu zindi ziriko zirugagwa ku gasakisaki ku muvuduko udasanzwe. Rero ndabakengurukiye nkuko bisanzwe, ndabakunda cyane. Ciao ciao.